Bakunzi ba BM4 Plus, katubaramutse twongera tubaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu. Nkuko mwamaze kubibona muri studio ntabwo tuba turi twenyene, twamaze kubazanira umusesanguzi kugira ngo ashobore kuba yotuganira bimwe n'ibindi bigiye bitandukanye ku mirongo y'urugamba. Katwanda tumuhe kaze na karibu kugira ngo abazaturamukirize abakunzi bacu. Bwana musesanguzi turagwaye ikaze. Urakoze cyane mutangazamakuru. Ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwebwe mwese mugiye kubana natwe muri kino kiganiro. Bwana musesanguzi, kare tuguhereze kaze wa kino kiganiro cacu. Tudatevye cyangwa tutarangira ko dukurikirana. Bwana musesanguzi, twabonye igitero caraye kigabwe na drone mu gisagara ca Goma. Abantu benshi bafise amakenga agiye atandukanye. Hariko baravuga ko ari drone za FRDC, abandi nabo ngo ni drone z'igihugu c'u Rwanda. Bwana musesanguzi, turakeneye duhereze ukuri. Urakoze cyane mutangazamakuru, nkuko bivuze ubundi isi yose uyu mwanya ikiravuga ku gitero cakozwe n'indege zo mu bwoko bwa drone hajya mu gisagara ca Goma. Ni igitero cabaye mu bucagucagu bw'uyu munsi wa w'igenekerezo ya 11 nimba ntihenze mercredi. Ibitangazamakuru byinshi byihutiye kwandika kuri rya nkuru, ibindi birakora ama content kuri rya nkuru. Umugabo ntabwo bigeze bafata umwanya wo gutohoza, ndavuga benshi ariko apana bose. Ntabwo bigeze bafata umwanya wo gutohoza kugira ngo bamenye mu by'ukuri ni igitero cyakozwe n'abande, ni izihe mpamvu zatumye kijya gitero gikorwa. So nibyo nje kubasigurira nkuko bivuze. Abantu benshi bakomeje no kunyandikira bambaza bati kubera iki BM4 mudashaka kuduha amakuru yabijya bitero twumvise byabaye muri Goma, kandi ari mwebwe bisanzwe tuzi ko akenshi mama muri kumadushikiriza amakuru yiba biriko birabera ku mirongo y'urugamba. So abantu benshi bafatiye ku bimaze iminsi biriko birabera mu nkengera z'igisagara ca Goma. Urabona ko deja za sake zimaze kuzungurukwa na polisi ya FARDC. Urabona ko amashamba Nyiragongo yuzuyemwo coalition ya FARDC, urwamo rw'amasasu rwavugiye hajya umwanya ku mwanya. Mu gihugu cy'u Rwanda haramaze iminsi harakorokera amabombe aba yataye inzira, aho bariko barahanganira baca bafatira kuri ivyo kugira bace bakonfirma bati nivyo koko Goma yatewe, ahubwo Goma igomba inafatwe. Ukuri kw'ibihari nuko ubundi hejuru yo kuvuga ko dabord habaye igitero cakozwe n'amadrone, hariko havugwa n'urupfu rw'umuzungukazi yitwa Karine yari asanzwe akorera mu ishirahamwe UNICEF nimba ntihenze. Uyu Karine bikavugwa yuko yaramaze iminsi ariko aregeranya amadoni, ariko aregeranya inkuru n'ibimenyamenya by'ukungene abenegihugu bagiye bapfa ku butaka bwa Kongo, bicwa rubozo, abandi bakorerwa amajenoside. Mugabo kandi bagaca banavuga yuko ngo ibyemezo yaramaze kuronka sindamusiga byerekana yuko igihugu cy'u Rwanda arico cafashe ya mbere mu kwica abenegihugu, hagwiriyemwo abana, abakenyezi. Rero ngo Kigali ikitegura umugambi wo kugandagura uyu Karine kugira ngo amakuru yatorokanije ntazoshobore kuyatangaza, ntazoshobore kuyashira ahagaragara. Amakuru naronse akomeza kuvuga ko ngo n'imbere yuko yicwa uyu Karine yarashoboye kwakira Colonel Nanga yamugendereye, baraganira maze mu nyuma haza kuba bino bitero. So ico ngiye kuvuga ni giki, hariho abanyibanjije nabonye batanze ibimenyamenya mu by'ukuri byerekana yuko atari drone za FARDC zagavye ibitero hajya muri Goma byashoboye guhitana abenegihugu bamwe, harimwo n'uyu muzungukazi Karine. Barerekana neza ko ari drone z'u Rwanda, baratanga n'ibimenyamenya aho bavuze bati nta namwe twigeze tubona drone za FARDC zagavye ibitero ngo tubone umuriro, tubona abantu bahiye, tubona ingene vyagenze. Ati hano muri Goma ho bitubereye bishasha. Mugabo ico ntabwo ari cemezo gifashe mu by'ukuri. Ubundi amakuru y'ukuri ahari yo kwizera nuko ari drone za FARDC za RDF, ni drone zavuye mu gihugu cy'u Rwanda, zakoze rirya bara, zakoze rirya shano, zagandaguye abenegihugu harimo n'uyu Karine kugira ngo bashobore guhovya
amatohoza. Iyindi mpamvu nyamukuru wanashaka novuga ko yatumye kino gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se Kigali ariyo ihagurutsa drone bakaza gukora aya mahano hano mu gihugu ukibanyi cya Kongo neza mu gisagara cya Goma, nuko bamaze iminsi batakaza abasirikare ku rugero rwo hejuru, hama bagatakamba bagakoma induru batabaza amakungu, mugabo amakungu akaba yararuciye ararumira, akaba atagize ikindi kintu na kimwe abivuga ko. Magingo mu minsi yahera Kigali cyangwa se M23 bagize ngo batake Ubufaransa bwihutira kuza gutabara, Ubirigi, Amerika, Qatar baragira amalerte, mugabo kuri inshuro bariko barapfa bakanatabaza, mugabo ntibashobore kuronka gitabara. Rero bafatiye rero kuri uku kuntu batagitabarwa, nkoresha imvugo, bagafatira kandi namwe navuga mu ntango yuko babona ko byakunda coalition ya FARDC igomba kwinjira neza na neza mu gisagara cya Goma, ndetse inirukane kino gisirikare cy'u Rwanda mu buce bwose barimwo. Bahisemo uti reka turabe ikintu twokora cotuma amakungu asubira guhaguruka, cotuma amakungu asubira kuturaba agiza. Baca bahitamo kugira iki? Kwitanganiza, kubera ko basanzwe banazi yuko nyene leta ya Kongo igomba kuraba ingene yigarurira gisagara cya Goma. Baca bigabako igitero, ndetse bana president ko bagomba kwicamo uriya muzungukazi Kombure, kugira ngo noneho amakungu abe agite, amakungu akoma induru avuga ati Tshisekedi CAC hagarika ibyo nturi kurakora, bigarukize ngaho. Kagame yibagiye yuko amateka yiwe abantu bayabitse ahadata, amateka yiwe kumbura utayazi n'utigeze ashaka kumumenya. Ibi baranabikoze hariya mu Buganda muri parke plutôt, aho wana bagavye igitero bateguye n'aba FDLR baza kwemanga ko aribo babikoze, baricamwe n'abazungu, hama baba FDLR baraza baravyemeza, mugabo bamaze gushika muri Amerika ntavyo babaye bakivuga, baribeshuje, baratanze la realite y'ivyo bintu ivyo ari vyo. Ibi kandi igisirikare cy'u Rwanda cyamaca bikoze ku butaka bwa Kongo, aho badetinye no kwihekura bagategura de massacre, bakica abantu, ngira ngo muravyibuka aho bagenda kwica abanyamurenge kugira ngo byagirizwe andi moko yuko yanga abanyamurenge. Ni ukuvuga aha nta gishasha abakoze no mu Burundi barabikoze, bama baje mu Burundi bakica abenegihugu b'Abarundi wanashaka bagwiriyemo Abatutsi kugira ngo bikunde ko boteranya leta n'abenegihugu, kuko bobo murabizi ko bavuga ko iyi leta yacu yo bari leta y'Abahutu, nivyo bavuga. Mugabo ukuri kurazwi, turabizi twese yuko ari leta uri kimwe amoko yose, turabizi yuko ari leta mvyeyi kandi ari leta nkotsi. Iyi rero RDF ibi nta bishasha yakoze, nibyo isanzwe ikoresha. Ahubwo nsubire ntange n'akamo kubene igihugu b'abanyamurenge byose bari hariya muri bamwe batwagwa hajya muri Kamanyora, nabo nyene bakomeze gusenga cyane, kandi bakomeze kuba amagabo, ndetse n'amakungu abagumize kwijisho, kubera ko bino byihebe byo mu gihugu cy'u Rwanda nta nkeka birashobora kubatanga nk'ikimazi, birashobora kubasakrifia, bikabakorera amahano, bikabica. Sinaba gusa, ndashobora no gutabariza sivuvurebye abenegihugu b'Abanyarwanda basanzwe baba muri Gisenyi. Ababa muri Gisenyi tumaze iminsi tuvugana n'abatari bake, batubwira yuko bamaze ntambara ko zibera muri Nyiragongo bazumva cyane, ndetse nabo batubwira ko hari ibisasu biti intumbero bigakorokera hariya mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza hajya muri Gisenyi. Ubwo rero ndashaka kugira iki, ndashaka gutanga alerte, kubera ko magingo bashobora gukugwa mu gisagara cya Goma, ndavuga gisirikare cy'u Rwanda RDF kirashobora kuraswa kigakugwa mu gisagara cya Goma, ashanga mu gihe bazobona ko basugirijwe cyane mu gisagara cya Goma, barashobora kuzokwirara mu bene gihugu babo, kuko abantu babika n'abateroriste, abana baterabwoba, nta kinya bagira, barashobora kuzokwirara rero mu bene gihugu babo hari Gisenyi bakabica, kugira ngo bemeze amakungu yuko
bishwe n'aba FDLR. Ibi ntibize batangaze, barashobora no gufata banashaka abantu bakabita aba FDLR bakaza kubitemwanya yuko ari bo bakoze iryo shano mu gihe bazoba barikoze mu ntumbero yo kugira ngo amakungu asubire guhaguruka kumbure arabe ko bomuhereza inguvu atagifise. Ibi rero ni mu vyumve tumaze imisi tubisemerera, atwerekana yuko amasi ya kera atagiho mu rutaro, atwerekana yuko ibintu byamaze guhinduka. Kagame nta nguvu agifise ku mirongo y'urugamba, wanashaka no muri diplomasi inguvu zaramuheranye. Ibintu tumaze imisi tuko turasemerera, mugabo mwumve yuko hariho amayeri yiwe yakoresheje kenshi agasakrifia abantu biwe kugira ngo arabe yuko amakungu amuraba agiza, arabe yuko amakungu ashobora kumuramira mu gihe aba yatose. Rero ndumva ukuri kwa bya bitero byakozwe na drone nukomeje kubashikiriza, ni drone z'igihugu cy'u Rwanda zaje gukora rijya bara kugira ngo barabe ko amakungu amaze imisi atari karagira icyo avuze, amakungu amaze imisi batabaza ntabumve, ntagire sinye dovi, barabe yuko boyahagurutsa, barabe yuko yogira ikindi kintu akoze, kuko ahabo barabona yuko haheze, barabona yuko akabo kacitse. Yego bwana Musesanguzi cyo kiraho nyene batubwiye ko muri ico gitero cabereye Goma hariho umuzungu yashoboye kuba yohasiga ubuzima yitwa Karine. Bwana Musesanguzi uwo muzungu yoba yaraje iki canke ayo makuru yaraje gutata yoba yaragomba yashikane? Uyu Karine navuze ko asanzwe yakora muri UNICEF. UNICEF ni ONG akenshi yitaho abana. UNICEF rero uyu urazi yuko abazungu akenshi n'aba double identity, akenshi donc iyo bagiye mu gikorwa runaka bashobora kujya mu gikorwa runaka ari babishe, mugabo basanzwe bafite ikindi gikorwa cyabo baba bajejwe, baba bagomba kurangura. Rero aya makuru narose uyu Karine yoba yari no mu gikorwa cy'ubutasi, donc kandi bisa nkaho yaramaze kuronka amadone menshi ku bwa ziriya ntambara ziko zibera ku butaka bwa Kongo, ku bw'abana benshi bahaguye, ku bw'imiryango yahatakarije ababo, bahitanywe n'igisirikare cy'u Rwanda, bahitanywe na RDF. Abandi bakavuga yuko ahubwo ngo yari muri Goma ariko raba ubuzima abenegihugu babayeho mu bice ziriya nyeshamba z'u Rwanda zigaruriye. Rero kubera ubwoba bari bafise bivanye n'amahano bakorera abenegihugu, kubera ubwoba bari bafise bivanye nuko nkamwe agiye gutanga raporo, noneho ibihano bizoba byinshi cyane gusumba, canke bazoba basa n'abafatiwe ukuboko mu mufuko bariko bariba. Umva ko ariyo mpamvu bahisemo gufata uwo mwanzuro wabo. Aho yoshikanye ayo makuru nta handi nuko yoshikana kuba yamutumye amakuru akaja mwashiteme Kinyarwanda, akaja kukarubanda agafukura kino gihugu cy'u Rwanda ku mafuti kimaze imisi kiriko kirakora hajya ku butaka bw'u Rwanda. Ego urakoze cyane bwana Musesanguzi, twegereza ku musozo w'ikiganiro. Ejo ku mugoroba mu kiganiro cyo kibiriraho wakoze waratubwiye warabwiye abantu bariko badukurikiranye ko abanyagihugu bari mu gisagara ca Goma bogaba kumanya n'umwanya bashobora kwagaba ibitero. Tukaba twashiye tubibona bukeye aho hagaba igitero ca drone. Bwana Musesanguzi, coba ari cyo gitero ariko uratubwira cyangwa ari ibindi bitero biri nyuma yiyi? Ubundi ndakunze kubwira abantu yuko amakuru muri tubashikiriza akenshi aba arimwo amareverasi. Ariko turashiza twitwengera, ariko turashiza twisiriyazi. Mugo narababwiye nti bagendereze amakuru tumaze kubashikiriza kuva dutangura, ntabwo twebwe tuja dushikuza kabisa. N'Imana ikomeze kubiturinda gutanga amakuru yo gushikuza, gutanga amakuru atizewe kandi atarayukuri. Nibyo koko ejo mu kiganiro twakoze naravuze, narahaye onyo, narahaye imburi abenegihugu b'abakongomani bari mu gisagara ca Goma, aho navuze ko benshi bazi ko bazohunga Goma ari uko babonye Bukavu yamaze kwigarurirwa n'igisirikare ca leta ya Kongo. Mugabo narababwiye nti kumbura uko muvyibaza birashobora kutubuka. Tuko turaraba ingene imirongo y'urugamba vyifashe, tuko turaba ingene ikirere cyamaze guhindukira muri geopolitike y'akarere, barashobora gutangurira kuri Goma
Bukavu ikazoza mu nyuma, nk'uko n'igisirikare cy'u Rwanda cyatanguye kwinjira muri Goma kikinjira muri Bukavu mu nyuma. Ibi birashoboka, natanze n'amaprobabilite menshi ashoboka. Kuba rero nabwiye abenegihugu muri Goma ati mugabe, ndibuka ko navuze ati sindababwiye ngo muhunge, mugabo mugabe uwo umutima uhuha wewe abishoboye abe yohava. Tunarafate ko nigiki ni kubera yuko FARDC deja ubu iri mu mashamba ya Nyiragongo, hamaze iminsi hariko harabera intambara kandi ziremereye cyane gose, intambara twumvamwo ibiturika byinshi, twumvamwo urwamo rw'inkoho nini na ntonto. Turetse n'ivyo abari Goma barabizi, baramaze kubona yuko Sake imaze kuzungurukwa, baramaze kubona yuko ku birometero bike cyane nka 20 n'igisagara ca Goma hamaze kuba hariho abasirikare ba FARDC n'abawazalendo. Donc ivyo ni ibintu bigaragaza yuko igisagara ca Goma kiri muri danger. Ivyo ni ibintu bigaragaza yuko umunsi wari wo wose ifirimbi ishobora kuvuga hama coalition FARDC ikinjira mu buryo bweruye mu gisagara ca Goma kwirukana bajya baroberi bari kubafashanya n'igisirikare cy'u Rwanda basanzwe bahari. Ibitero navuze rero bishobora kugabwa kuri Goma ntabwo ari ivyo byakozwe n'igihugu cy'u Rwanda yibambewe. Ivyo ni ibitero by'ubugizi bwa nabi, ivyo ni ibitero byo konona ubuzima bw'abenegihugu kandi nkana. Ivyo ni ibitero nuvuga byo guhungabanya umutekano. Ibitero mvuga ni ibitero cya Kongo igomba kugaba mu gisagara cya Goma kugira ngo yirukane abaroberi bariko barafashanya n'igisirikare cy'u Rwanda. Kandi n'ubundi ndabigarukiye ko bano muri Goma ni mugabe. Ico gitero leta y'u Rwanda yakoze c'amadrone ni kugira ngo irabe yuko amakungu yohaguruka maze ashire igitutu kuri leta ya Kongo, ntibandanye ibitero ikiragaba, ntibandanye ikiratera imbere ku mirongo y'urugamba. Niyo intumbero nyamukuru y'ico gitero. Niyo nubwo bahitanye abantu batari bake harimo n'uriya muzungukazi Karine, mwumve yuko intumbero nyamukuru bafise bakeneye ko amakungu asubira guhaguruka amaze yibutse leta ya Kongo yuko bari muri cessez-le-feu, kubera ko yabonye yuko abangamiwe, yabonye yuko ibintu byamugeranye iwandabaga, yabonye yuko ari no mu mazi amira abagabo. Yifuza ko bibutsa Perezida Tshisekedi yuko bari muri cessez-le-feu, mugabo we ntashake kuvyiyibutsa canke niyo babimwibukije ntagombe kubiha agaciro. Ikindi kintu bamenyesha nuko uyu munyamabanga mukuru baherutse kuzana serukira MONUSCO aha ku butaka bwa Kongo yaravuze amajambo akomeye kumbure arabumva barayumvise, usibye ko ibintu byose babifata nk'imikino. Yaravuze yuko ngo vuba cyane bakeneye ko igisirikare cy'u Rwanda kiva ku butaka bwa Kongo batanguriye mu bisagara binini basanzwe barimo. Ngira ngo rero muri ko murabyumva, ngira ngo muri ko murabibona, mubibonesha n'amaso yanyu. Babandi bati nta leta zunze ubumwe za Amerika yoshobora gushira igitutu ku Rwanda ngo kive ku butaka bwa Kongo, kandi ariyo yabahaye ubushobozi no kuba bahari. Ngira ngo narababwiye ko tugomba kubitiga umwanya, tugomba kubereza igihe, kuko igihe niwo mucamanza w'ukuri yemewe atabesha kandi adahengama. Twe tugira ivyumviro bitandukanye kandi tugomba nyene kugira ivyumviro bitandukanye kuko turi n'abantu batandukanye. Mugabo nkunze kuvuga nti tubitega umwanya, tubihe umwanya, ndazi ko umwanya ari wo uzobiroranya. Murakoze cyane bwana Musesanguzi. Ubwitanga turadushikiriza no makuru, tubona amakomantere agenda atandukanye. Abantu benshi cyane bavuga ko wewe ofisi impwemu iri muri wewe yo kwerekwa. Bwana Musesanguzi ibyo bari bo jewe ntabwo nerekwa, kandi jewe nta nubwo ndanavugishwa umwana ashaka. Jewe sinja no mu bapfumu, sindaguza kimwe gusa. Je ndibuka ko mu bimenyetso Yesu Kristo yabwiye intumwa ziwe bigaragaza ko azobagiye kugaruka. Yavuze ko hazoba intambara nyinshi n'impuha z'intambara. Hari ikindi kintu yavuze abantu badaha agaciro, yavuze ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Kumbere ngira ngo ndiko ndavugishwa ntabizi, mugabo jewe mba mbona ko nyine niko ndashikiriza amakuru, mama ko niko ndatangaza amakuru y'ibibabiri ku mirongo y'urugamba no kumenyesha abantu ingene bagomba kubyitwaramwo, mfatiye
ku burambe mfise ndetse no ku makuru mbamaze gutohoza nkamenyera hayarite yayo abantu benshi bataba bazi. Ego urakoze cyane bwana Musesanguzi, reka tugushimire dushimire n'abari baradukurikirana. Sinzi ko hariho ijambo rimwe canke abiri worenza kugira ngo dushobore turangiza ikiganiro. Ijambo noshobora kongera ko nuko twosaba abadukurikirana ko boza barahanahana ibiganiro tubashikiriza. Ni ibiganiro mu by'ukuri byofasha abantu benshi biramutse bibashikiriye. Ni ibiganiro atari byo guhuruza, binigisha mwana ashaka. Rero byo tubera byiza cyane, umuryango wacu ukomeje kwaguka, twaza turasangira aya majambo. Ikindi kandi nuko twabasaba ko mwokomeza kwa natwe mu makomantere, byimve mu dushikiriza turabikorera ko biratwubaka, kanatsinda turazirikana yuko ukuboko kumwe kwiyaga ni kwimara ubugi. Rero tutaba twashitse muze murahadushikira cyane gose. Urakoze cyane, kadushimire rero abadukurikiranye kino kiganiro cyose. Haracari kare, twizera ko tuza gusubira mu biganiro bikurikira. Bye bye.